Tubahaye mwiriwe bakunze b'ikiganiro umuntu muzima kandi namwe abateramanye n'imbonesha kure ya Heritage kuri no mugoroba. Dushimiye Imana ko yongeye kuduha akaryo kabitwongeye kano gahe kugira ngo tuganire kandi twigishanye twungurana ubumenyi. Tukaba tunabashimira kuko abadukurikirana bamaze kutubwira ko ivyigwa bibungura kandi bimaze kubungura bitari bike haba mu vy'amagara canke mu vy'impwemu. Rero biraduhimbara kuko ntabwo dutamba twirorera kandi namwe turabashimira kuko mutubera abigishwa beza mukatumenyesha kandi mukatubwira ko ibyo tubigisha hari ico bibamarira. Rero kuri no mugoroba twongeye gushimira Imana kwitugiriye neza ikaba duhaye kano karyo tukaba tugiye kuganirira hamwe turabira hamwe ibyo kongera kudufasha n'ubundi muri buno buzima tubayemo bwo muri inosi kugira ngo umuntu abeho afise amagara meza, abeho atinihira, abeho kandi ataboroga. Ijambo ry'Imana rero kubarikunda kandi kubizera Imana no kubarisoma byaravuze ko ari byiza gukunda inyigisho mu gitabo c'imigani kubasoma muri Bibiliya. Muze musome mu gitabo c'imigani igice n'8 uhere nko ku murongo wa 30 umanuka gushikaho igice giherera. Hari ijambo Salomo yanditsemo aravuga ngo mukunda inyigisho ntimuzigaye ntimuzanke kugira ngo muce ubwenge. Iyo umuntu akunze kwiga aca ubwenge kandi inyigisho yize ziramufasha, iyo zamufashije nawe akazigisha n'abandi nabo zikabafasha. Rero niyo mpamvu tubasaba kugira ngo nono mugoroba duteramanye mube hafi y'imbonesha kure zanyu ku banywanyi bacu kandi kubakunda ikiganiro mbere murarike n'abandi kugira ngo twungurane. Rero tugiye kurabira hamwe kuri no mugoroba indwara imwe ibangamira igice kimwe c'umubiri, ibangamira igice cyo munda, ibangamira cyane amara makuru canke amara manini. Iyo ngwara nayo abahinga mu vy'ubuvuzi canke mu vy'amagara y'abantu kaba bayise ngo ni hemorrhoid. Ariko tutarinjira mu idonido y'indwara, tutararaba ingwara ubwayo, tutarinjira mu idonido ryayo, reka tubanze twibutsanye iyi ngwara yariyo kuko muri Bibiliya naho yaravuzwe nubwo abantu benshi batabizi batanakunda no kuvyitaho ngo babimenye. Iyi ngwara bita iyo bita hemorrhoid muri Bibiliya mu gitabo c'Abalewi mu gice cyaho ca 15 muze muyisome muzosanga yanditswemo guhereye ku murongo waho wa mbere aho bariko baravuga ngo bishobora guhumanya imibiri y'abantu. Niyo batanguriye ko muri Bibiliya y'ikirundi bahise ngo ni ingwara y'igisokoro, ngo ni ingwara y'igisokoro. Mu gifaransa bita ngo ni gonorrhée, mu gifaransa gisanzwe le français courant. Ariko abahinga mu by'ubuvuzi bahise ngo ni hemorrhoid. Mu kirundi rero ca kino gihe kuko abadushiriye Bibiliya y'ikirundi nkumbure amajambo akoreshwa kuri iyo ngwara kino gihe bashobora kuba batari bayazi kuko ururimi rugenda gwiyungura amajambo. Bakunda kuvuga ngo ni ingwara y'impanga, abandi barayita ngo nurunyabana. Bamwe bavuga ngo ni ingwara y'impanga, abandi bakayita ngo nurunyabana canke ngo urukoko. Nuko iyo ngwara bayita ni ingwara rero ifata igihimba kimwe mu bihimba by'umubiri w'umuntu, ikabifata igihimba c'amara manini. Amara manini rero agizwe n'ibice hakuru bitatu. Hari ico bita igihimba gisanzwe gifatanye n'amara matoya, ari naho amara matoya yinjira mu mara manini, ni kuvuga amara matoya aheze hatanguye amara manini. Ico gihimba bacita nico bita colon ascendant, no kuvuga ko ari igihimba gishinze kiduga. Hakaba n'ikindi gihimba gisa n'igikikamye ico bita colon transversal. Hakaba n'igihimba gikitse kimanuka ari naco kimanuka namwe arico gihimba cyanyuma arico kibamwo umwanda mukuru ugiye gusohoka ico bita colon descendant. Ivyo nivyo bihimba bitatu ahakuru tubona bigize amara y'umuntu, amara manini ico bita colon canke gros intestin. Ico gihimba rero hari ingwara zitandukanye zikunda kukibangamira. Muri zo zikibangamira harimwo iyo ngwara bita hemorrhoid. Iyo ngwara rero ya hemorrhoid canke urunyabana canke urukoko canke impanga canke igisokoro kubasoma muri Bibiliya imezite umuntu ayigwaye amerate itera umuntu ifata umuntu ivuye nibiki biyitera canke nibihe bimenyetso by'uyigwaye. Hanyuma nyuma y'ibimenyetso by'uyigwaye umuntu ayigwaye yo kwifashisha iki mu buryo busanzwe mu byo bita traitement naturel canke médecine naturelle. Nibihe umuntu yikwifashisha kugira ngo iyo ngwara abe ayikingiye. Mbere yuko rero tuvuga ibyo byose tumaze kuvuga, rega duhere kuri iyo ngwara tuvuge uburyo imeze.
n'ico arico hemorrhoide. Muri Bibiliya kubasoma Mose ariko arandika aravuze ngo iyo umugabo canke umuntu yafashwe n'iyo ngwara ngo mbere bigashika akajojota, bashizeho uko ingwara bimeze bakavuga n'uburyo umuntu ishobora kumufata. Baravuze bati ishobora kumufa iyo mbere iyo ngwara yagufashe imbere canke inyuma. No kuvuga ngo aho ni muri Bibiliya, ariko abahinga mu by'ubuvuzi nabo baravuze ko iyo ngwara igira uburyo bubiri. Ishobora kuba iyo bita hemorrhoide, les hémorroïdes externes, no kuvuga zifata inyuma zikagira inyuma, nizo bita hemorrhoide interne, no kuvuga ziba zikiri imbere mu mubiri w'umuntu. None ziba zimeze gute? No kuvuga ngo izo bita hemorrhoide interne canke hemorrhoide externe, icambere cyo kumva nuko iyo bavuze hemorrhoide ni jambo rikomoka mu Kigiriki, ririmwe amajambo abiri. Harimwe ijambo ry'Ikigiriki bita aimas canke haimas, no kuvuga le sang canke amaraso mu Kirundi. Hakabamwe n'ijambo ry'Ikigiriki kandi bita rein, no kuvuga kule mu Gifaransa, canke gutemba canke kujojota nk'uko mu Kirundi babivuze, canke kujejeta, bivana nuko ururimi rw'Ikirundi umuntu arukoresha. Baravuga ngo nukujojota canke gutemba. Iyo bavuze hemorrhoide rero no kuvuga mu Gifaransa no kuvuga c'est le sang qui coule, no kuvuga ko amaraso atemba canke ajojota. Ayo maraso rero aba yakomotse he, biba byagenze gute? Kugira ngo ayo maraso atembe canke ajojote, umubiri w'umuntu ugizwe n'ibice bibiri bitwara amaraso. Hari ico bita, hari umugwi w'ivyo bita canke umuce w'ivyo bita artère canke imijana, na amaraso akura n'imitsi ikura amaraso mu mutima iyaganisha mu ngingo zitandukanye z'umubiri. Ariko kagirwa n'ivyo kandi hakaba n'ivyo bita veine. Ivyo bita veine navyo ni imitsi igarura amaraso yakuye mu mubiri iyajana mu mutima kugira ngo yongere atunganywe aze gusubira kuja gukoreshwa mu mubiri. Rero iyo bita veine niyo ibamwo udutsi duto bita vaisseau, tugahezwa n'utwo bita amacapillaire. Utwo bita amacapillaire nitwo tuba mu rura runini, nitwo tuba twavyimbye, haba ivyo bita varice canke ivyo bita dilatation canke ivyo bita contraction. Utwo dusiyo twamaze kuvyimba akaba ico bita varice, tuba twavyimbiye imbere mu iherezo hanini ry'urura runini, hamwe bita mu isokero ry'umwanda mukuru. Twavyimbiye imbere haba ico bita hemorrhoide interne, turaheza tukavyimbira imbere, hakaba ico bita varice. Noneho umuntu akavyumva, habaho kunekerwa, habaho gusasatwa, habaho kumera nk'ururumvye mu isokero ry'umwanda mukuru aho bita muri anus. Umuntu akumva babara, akumva mera nk'utonekara, yaja ku mwanda mukuru umuntu akanekerwa akababara cyane. Aho haba ico bita hemorrhoide interne. Iyo haba ico bita hemorrhoide externe ni gihe noneho cagiye umuntu agiye ku mwanda mukuru, aho gusohoka umwanda mukuru hagasohoka uduhimba tumwe two muri iyo nzira yo kwituma. Uduhimba tumwe two muri iyo nzira yo kwituma. Rero utwo duhimba tuba twasohotse ni twa dutsi bita capillere tuba twavyimbye. Noneho kuko inzira y'umwanda iba yamaze kwipfunganya, twazibiye inzira y'umwanda kuko twavyimbye, aho hagusohoka umwanda hagasohoka twa duhimba twavyimbye twagize ico bita varice. Ibyo rero nibyo bita hemorrhoide externe. Ico gihe habaye hemorrhoide externe tuca dusohoka, ariko ibimenyetso haba kuri hemorrhoide externe canke kuri hemorrhoide interne usanga ari bimwe. Rero iyo niyo ngwara bita nizo bita hemorrhoide canke urunyabana mu Kirundi, canke urukoko canke impanga, bivanye nuko mu Kirundi babivuga. Rero iyo iba yakomotse mu bitandukanye umuntu ashobora kuba yarihereje bikonona ugorura rukuru. Ugorura rukuru rukaba gononekaye. Noneho twa dutsi duto bita capillaire dusanzwe tuvomera aho mu iherezo ry'urura rukuru, ari natwo dukura amaraso tukashira mu byo bita vaisseau ikashira mu yindi mitsi gutyo gushika mu mutsi mukuru bita umujana, ariyo bita veine. Uwo mutsi akaba ari ujana amaraso uyakuye mu mubiri. None rero utwo dutsi tuba twamaze kuvyimba, tuba twahuye n'ikibazo kihe canke niyihe nkomoko canke niyihe ntandaro yo gutuma utwo dutsi tuvyimba. Kugira ngo utwo dutsi tuvyimbe n'uruhererekane ruba rwabaye rw'ibintu umuntu aba yagiye arakora mu mubiri wiwe. No kuvuga ngo abantu dusanzwe dufungura, iyo dufunguye hakabaho indya twafunguye zikaja mu mushishito. Iyo zivuye mu mushishito zinjira mu rura rutoya,
urura rutoya ruraheza rugakuramwo ivyo rurungika mu gitigu biciye muco bita veine porte, umutsi uhuza igitigu n'amara matoya. Ibisigaye birungikwa muri ca kindi bita colo transversale, muri hahandi urura rutoya ruhura n'urura runini niho vyinjirira bikamanuka muri ca kindi bita colo transversale. Aho muri colo transversale niho ibisigaye bimeze nk'ibikumbi bizoja kuba umwanda mukuru, niho bica byakirirwa. Noneho mu rura rukuru habayo ibyo bita flore bacterienne intestinale, nukuvuga n'ururenda ruba mu rura rukuru rutuma umwanda utaguma, rutuma umwanda woroha, hanyuma umuntu akaja kwituma vyoroshe. Noneho byo kurya twafunguye iyo bibuzemwo iki gikurikira, iyo bibuzemwo ico bita fibre végétale, nukuvuga ni ibintu bisa nuko ari ibintu vyorosha ivyo kurya dufunguye, ivyo navyo bita fibre canke cellulose. Ni ibintu bikomoka mu ndya zimera gusa, bikomoka mu mboga, bikomoka mu vyamwa, bikomoka mu ntete, bikomoka mu binyamagoma nk'ivyo bita tubercule, bya bibiraya, yaba mateke, cyane izo ndya zigizwe n'ibimera. Nizo zonyene zishobora gutanga ivyo bintu bita fibre canke ivyo bita cellulose. Ivyo bintu rero nivyo bituma umwanda mukuru wacu utaguma ukoroha. Noneho umuntu yagiye kwituma ca kindi bita constipation ntikihabe. Ico kintu bita constipation nico gituma iyo kimaze igihe kirekire mu mubiri w'umuntu, iyo umuntu amaze nk'iminsi 3 canke 4 ataja ku mwanda mukuru, nico gituma twadutsi bita capillaire tuvyimba. Tumaze kuvyimba noneho umuntu yaja kwituma hagosohoka umwanda mukuru, hagasohoka utwo hakabico bita hémorroïde externe, canke tukavyimbira imbere tudasohotse tukazibira inzira yo kwituma hakabico bita hémorroïde interne. Noneho kugira ngo umuntu rero iyo ivyo avyirinde, yirinde kuvyimba kuyo mitsi, yirinde nico bita kugumigwa canke kugumbiza, ari navyo bita constipation mu gifaransa. Bimusaba iki? Ubwa mbere bimusaba kwirinda kurya indya zirimwo ibintu bituma constipation iboneka, no kuvuga ngo indya zitera kugumigwa. Izo nazo ni indya ahanini zihinguwe cyane, n'umuceri ahanini wera umuntu akawurya atawushize ko imboga canke ibiharage, awushize ko nk'inyama canke ibindi bintu bitakomotse ku bimera, aho urashobora kugira constipation. Nabakunda kwihereza ubugari bw'ibigori ariko bwakobowe cyane, bwa bugari bwera. Abasirimu nibo bakunda gufungura ubugari bwera cyane kuko benshi bazi ko ari bwo bwiza, ariko habanamba ubugari bwiza ni bwabondi bw'ibigori bisanzwe umuntu asekuye ku mashini bisanzwe, kuko nibyo bitaba byatakaje bya bindi bita fibre. Buriya buciye ku mashine bugakobogwa bakabanza kugira ico bita raffinage. Muri raffinage bahejeje kugira raffinage bagasya bakagira ifu. Iyo fu ibonetse yera cyane iba yatakaje 90% ya bya bindi bita fibre. Noneho wayifungura urafungura ugahaga, ariko nta kintu bugiye gufasha amara yawe manini, ubutumye aza guhura n'ikibazo ca constipation. Ikindi nabantu bihereza cyane ibintu bikozwe mu mafarine, ibyo ni mikate yera, ni bitumbura, n'ibindi byose byo muri patisserie. Ibyo bintu navyo bironona canke ibyo bita nivyo mu maboulangerie. Iyo mikate yakorewe mu maboulangerie atandukanye yera cyane, mbere bamwe bakanayishiramwe n'amasukari, nayironona ugasanga ija gutuma umuntu agira kugumirwa canke agira constipation. Ica gatatu nabantu banywa ibintu bikozwe mu cayi, ni icayi caba ca mukaru, yabikawa, eka ibyayi bitandukanye. Abahinga mu vy'amagara berekana ko ivyo vyayi bituma haba ico bita retention des selles canke retention de la matière fécale. No kuvuga wa mwanda mukuru twagiye kwituma, icayi gituma mu manini yacu hatabamwe amazi, bya bindi bita flore bacterienne intestinale ntibibombe ntivyorohe, ugasanga hamwe mu mara manini yacu haragumaraye bitewe nuko ico cayi kigenda kikanunuza amazi. Ico cayi kimaze kuyanunuza umuntu araheza akagumigwa yagiye kwituma, kuko hémorroïde ni ingaruka mbi ikomoka mu kugumigwa cyane mu byo bita constipation. Rero icayi naco kiratuma umuntu ashobora kugumigwa kukazovyara ya ngwara yo kuvyimba twadutse. Ikindi nabantu banywa alcool cyane, abantu banywa alcool nabo bashobora kugira ico kibazo cyo kugumigwa.
bashobora kugira ico kibazo cyo kugumirwa bitewe nuko alcool nayo inunuza amazi yaba amazi aba mu mitsi kuko alcool igendana n'amaraso ikaja mu maraso noneho kwa kundi ihije mu maraso iraheza igatuma amazi yari mu maraso avamwo iyanunuza umuntu ugasanga mu nyuma aja kwituma bikamugora bitewe nuko ari anywa alcool nyinshi cyane ari abo bita aba alcoolique abantu banywa alcool bakarenza. Tumaze kuvuga ibintu bigera kuri bine no kuvuga ngo ni indya zisanzwe zarahinguwe cyane twavuze nk'imiceri yera twavuze amafu y'abayingano ya farine yaba y'ibigori yera cyane twamaze kuvuga icayi tuvuze n'inzoga canke alcool ariko kandi nitwo kwibagira n'indya zikomoka ku bikoko. Indya zikomoka ku bikoko nk'abantu bakoresha inyama cyane nazo ziratera umuntu kugumirwa bitewe nuko urura rw'umuntu na cyane cyane urura rukuru rw'umuntu ntabwo rumeze nk'ubw'ibikoko birya inyama nta nubwo rumeze nk'ubw'ibikoko birya ibyatsi gusa ni nayo mpamvu umuntu ashobora kubaho arya inyama akarya n'ibyatsi ibikomoka ku bimera ariko abahinga berekana ko urura rukuru rw'umuntu atari byiza ko rujamwa mu inyama bitewe nuko urura rutoya urura rukuru rw'umuntu rufise uburebure buri hagati y'imetero 1 na santimetero 8 canke 7 ariko ugorura rutuma umuntu yariye inyama zishobora kumara iminsi iri hagati y'itatu n'itanu bivanye nuko urura rw'umuntu rukora kuko hari abagira ico bita insuffisance rénale bigaca bituma na insuffisance intestinale ibaho iyo umuntu afise amafyi gakora nabi hari gihe usanga yagize nico bita insuffisance intestinale canke yafise umushishito ukora nabi canke ingingo zitandukanye z'umubiri ugasanga noneho n'amara yiwe nayo ntakora neza bitewe nuko afise insuffisance y'ingingo zimwe nk'amafyigo byo bita insuffisance rénale canke igitigu insuffisance hépatique canke umutima canke mbere akagira n'umushishito ukora nabi akunda kugira ivyo bita kugwa mpishwi canke guhishirwa canke kuzura inda ivyo bita indigestion ivyo ugasanga n'amara yiwe nayo arahagira ikibazo. Rero amara manini y'umuntu abahinga bagaragaza ko abahinga mu vy'ibijanye n'amagara y'abantu bagaragaza ko atari vyiza ko ajamwo ibintu bikomoka ku bikoko nk'inyama bitewe nuko ibikoko bijyinyama bifise amara magufi bituma co bita transit intestinale yihuta no kuvuga umwanda mukuru w'ibikoko gacamwe woroshe ariko ku muntu siko kuko inyama ishobora kumara iminsi runaka mu mushishito kugira ngo ivunguke noneho imaze kuvunguka umushishito nawo ugasanga handi yarijyamye mu mushishito nawo nyene hagira ibibazo noneho yagera mu amara yacu mato akagerageza akagenda arayisunika avungura kura ko kutwo ashobora gucanga n'amaraso tukinjira mu maraso hama kayirungika mu mara mato amara mato rero ntiza guhindukira umwanda mukuru ikamara igihe kirekire ugaca usanga ururaga umuntu hambavu yo kuba constipé mu nyuma umuntu akagira kansere dikolo. Ibyo rero mu nyuma iyo amaze kugira kansere dikolo abahinga batwereka ko keshi iragoye kuvura ariko hari gihe kwa muganga bahenda bakagira ibyo bagufashije ariko iyo kansere dikolo irinzi baho umuntu abayagize ashobora no kuba yaragize yangwara y'urunyabana canke rukoko canke impanga ari nayo bita hemorrhoid. Rero murumva ko hambavu yo kwirinda gufungura bya bindi binogerejwe cyane byera ya mafarine yera ya miceri yera biba ari byiza no kwirinda gufungura cyane indya zikomoka ku bikoko nk'inyama cyane inyama nizo abahinga bagaragaje ko zibangamira urura runini rw'umuntu. Rero hambavu y'ibyo bibangamira amagara y'abantu bigatuma umuntu agira iyo constipation kazobyara ibyo bita hemorrhoid ariko tushobora no kurangira abantu bishobora kubafasha kugira ngo birinde iyo hemorrhoid canke birinde niyo constipation mu nyuma bamaze kuvyirinda ugasanga amagara yabo bayagiriye neza. Noneho rero abahinga bagaragaza ko ibyiza bishobora gufasha umuntu ari indya zikomoka ku bimera ngo ni byiza ko umuntu yagiye gufungura buri gihe icagiye gufungura akibanziriza n'ivyo bita crudité bishobora kuba ari amasalade yateguwe neza agashigwa ku meza agafungurwa imbere yo kurya indya zitetse. Ayo masalade nayo ashobora kuba agizwe n'ibitunguru imboga zitandukanye amashu amabeterave amakaroti amatomati amasereri amapersile n'izindi mboga nziza zisanzwe zitandukanye iyo yateguwe neza itashizwe ko bya bindi bishobora kuyonona nk'ama vinaigre menshi na mayonnaise ahubwo igashigwa ko
igakanyirwa kw'indimu igashigako n'ibyo bita tournesol canke amavuta y'ibihoke canke amavuta y'ibyo bita elayo canke huile d'olive. Iyo salade iba ari nziza cyane, ituma bya bindi bita fibre mu mubiri biboneka, noneho bikakurinda kugira constipation. Ikigira kabiri ni ivyamwa. Ivyamwa navyo bituma bya bindi bita fibre mu vyamwa bisanzwe birimo, ariko kandi ikindi ivyamwa byoyongerako nuko birimo n'amazi, bituma noneho haba mu mushishito horoha, byagera mu rura rutoya hakoroha, noneho rura rutoya rukabirungika mu rura rukuru kugira ngo bizo umwanda mukuru naho byo gworohewe, kubera ko biba bibombye birimo bya bindi bita fibre hakabamo n'amazi. Noneho rura ruto rumaze kubirungika mu rura rukuru ruheza rukagira ico rugakamura amazi menshi abashobora kuba ari muri uwo mwanda, ariko rugasigaza umwanda mukuru ubombye. Noneho umuntu agiye ku mwanda mukuru ntagire diarrhée, ariko ntagire na constipation, akarekura ico bita sele iri fluide, itari liquide kandi itari solide, ikaba ico bita fluide, nukuba ikabiri hagati yo kuba amazi bimwe bita gucibwamwo, ikabiri no hagati yo kuba solide, atari itagumye itameze nk'umwanda mukuru ugumaraye cyane. Rero kugira ngo ivyo umuntu bimworohere no gufungura ivyamwa, aho ni mu buryo bwo kwirinda no koroherwa kugira ngo mu mara yawe hamererwe neza, no gufungura ivyamwa n'imboga. Igihe cyose ugomba gufungura ukigora mbere yo gufungura indya zitetse, ukabanziriza akantu kabisi mu mubiri wawe. Ikindi nuko nko kubakoresha umuceri wera iyo bita riz blanc bashobora kuwukoresha, ariko abo bidakundira kuwutegura bakoresheje amata ya soya, kuko ushobora gutegura amata ya soya ukawuteka muri ayo mata, bashobora kuwufungura babanjirije bya bindi bibisi ari ivyamwa canka salade, ariko umuceri bakawushirako ni imboga zateguwe neza. Ayo n'amarengarenga n'amasosi yateguwe mu ntore n'amatofu y'isoya canke ubushaza, ariko ubwo aho naho ugashirako ka gasalade cyangwa ugashirako bya vyamwa. Aho niho uba ugombye kugirira neza urura rukuru rwawe, ukaba urinze ya constipation, ukaba urinze na kwa kugumirwa, ukaba urinze na ya ngwara mu nyuma ya hemorrhoid. Noneho rero iyo ngwara twamaze kuvuga ibimenyetso bimwe biyiranga. Hari gusasatwa mu iherezo ry'urura runini canke mu iherezo ry'urura rukuru, hari kuvyimbagana utwo dutsi, hari ukunekego yugiye ku mwanda mukuru, hari n'abashuha bitewe nuko urura rukuru iyo rwamaze kunanirwa no gusohora umwanda, hari ibisanga byasuye mu rura rutoya bigaca byinjira mu maraso, amaraso noneho bigaca byinjira mu rura ruto rukabicanga n'amaraso, ugasanga bigiye mu gitigu birimo umwanda, abantu bagaca ari ugacugira abaca bagira umururumbu, hari n'abaca bagira kumeneka umutwe, umuntu akagira amamodotete bitewe nuko urura rukuru utasohoye umwanda mukuru. Ugaca usanga umubiri umuntu agize ibibazo bitandukanye, arashushe, aramenetse umutwe, mu mubiri akababara, agatonekara, akamera nk'utonekara munsi y'umukondo ahaherereye urura rukuru, kuko ruherereye munsi y'umukondo, akamera nk'utonekara. Noneho agamera hariho n'abacika umugongo bitewe nuko aho hantu urura rukuru ruri hasa nahegeranye n'amafyigo, amafyigo nayo ugasanga yananiwe gukora bitewe nuko ubwo rukurikirane rw'ingingo canke ubwo rukorakarane rw'ingingo zacu, ibyo byose biba byatewe nuko habayeho kugumirwa no kunanirwa gusohora umwanda mukuru. Rero kugira ngo umuntu yamaze gushikirwa n'ico kibazo yoroherwa, twamaze kuvuga gufungura imboga, gufungura ivyamwa, gufungura ibintu bibisi cyane bitanguriye indya zitetse. Ariko kandi kuba maze kugira ico kibazo, umaze kugwara ubwo bugwayi, ushobora kugira iminsi 3 mu ndwi ukiririrwa ivyamwa. Ibyo vyamwa navyo ahanini bari ivyamwa bibonekamwe amazi, amananasi, ipapayi, imicungwa, za pome, kuko zigira ibyo bita fibre vegetale byinshi cyane. Ariko kandi ushobora no kwiririrwa isalade, ugategura salade y'amashu canke y'ama beterave na karoti na tomati, ukayitegura neza. Iyo salade ukayishirako yandimu na y'amavuta, ukayiririrwa, ukiririrwa salade 3 mu ndwi. Wiririwe salade 3 mu ndwi, iyo salade ikaba yabanjirijwe n'amazi y'akazuyazi mu gatondo, wanyoye igikombe canke icupa ry'amazi y'akazuyazi mu gatondo arimwo akadimu n'ubuki. Noneho ibyo ukabikora
indwi zitatu wikurikiranya gatatu mu ndwi swati wiririrwa salade canke ivyamwa kimwe muri ivyo ugafatamwo ukagira meni imwe wiririrwa gatatu mu ndwi yabanjijwe n'amazi ugaca wirinda gufungura bya bintu twavuze vyonona bitera gugumbiza wagomba naho byashikuka bari byo ugomba gufungura mu kubifungura bikabanzizwa n'ibibisi ariko kandi ukabifungura bifatanije n'imboga canke ibyo bita ibinyamiteza canke amalegumines no kuvuga ni biharage ntugafungure umuceri ubugereke kw'inyama utariye ibibisi utariye salade canke utariye ivyamwa aya ahubwo fungura umuceri ubugereke kwirengarenga fungura umuceri ubushire ko ibiharage fungura umuceri ubushire ko izindi mboga zitandukanye ubushire ko ubushaza canke inkore canke ibyo bita lentille ari navyo bita bamwe ububagi mu Kirundi iyo aho niho buri kurarinda ubikurarinda rwarura runini kuzogira constipation ikindi no kwirinda icayi ahubwo abantu bakijukira kunywa ibyo bita time na romarin kuko navyo bituma urura rwacu rukuru naho goba gwarigeze kugwara iyo ngwara canke rugunda kugumirwa bituma urura rukuru rworoherwa kandi rugakomera bitera ico bita vigueur intestinale bituma urura rwacu rugira ico bita tonicité mu mvugo y'ikiganga bavyita tonicité canke toni intestinale umuntu akagira urura rukomeye bitewe nuko yindwera karomare canke akanywa time ikindi gishobora kudufasha ni tungurusumu nayo irafasha cyane kubijanye n'ubwo bugwayi na cyane kuko isanzwe ifise ibyo bita fibre végétale byinshi cyane ikagira n'ibindi bintu byiza muri yo bifasha urura rukuru iyo umuntu yayifungura mu ndya kwifungura nka kane mu ndwi udutete tune canke dutanu twa tungurusumu nziza itagwaye ukadukatakatira mu mfungurwa kadufungura byiza mu mfungurwa zo mu gatondo canke mu mfungurwa zo ku mugoroba uburi kuragira neza amara manini yawe kuko bituma wa mwanda mukuru yugeze handi mu mara makuru utazogumarara bitewe nuko ukunda gufungura tungurusumu umuti rero nko kubafise ama hémorroïde externe no kuvuga bamaze kuvyimba twadutse hanyuma tukanasohoka hakaba caka indi biti gisokoro bavuze igisokoro muri Bibiliya kuvuga twamaze gusokoka tukaja hanze barashobora gufata iyo bita ibumba ry'umuhondo canke ibumba ryera cataplasme bakagira ico bita cataplasme mu mvugo y'ikiganga no kuvuga no kuyitoba mu mazi ukagira akantu kameze nk'akabumbe nk'agatsima hamuka gahomeka mu isokero ry'umwanda mukuru hamwe bita muri anus kagahomekamwo kakamara hagati y'isaha n'isaha zibiri kakamara hagati y'isaha n'isaha zibiri ivyo ukabikora ubikoze iminsi 14 wikurikiranya wakoresheje iryo bumba ry'umuhondo canke ryera twadutse tureza tukavyimbuka tumaze kuvyimbuka noneho ikiba gisigaye no gukoresha y'amazi agashika no muri gwarura rukuru arimwe mwubuki akahabombeka akabomba noneho warya vyamwa wegogira cure y'ivyamwa iminsi 3 mu ndwi kabikora indwi zitatu canke kire ya salade iminsi 3 mu ndwi kabikora naho nyene indwi zitatu biraheza bikagenda bikavura byabisebe kuko ivyamwa ni antiseptique bikaba na antibiotique nico kimwe n'amasalade ni antiseptique na antibiotique nukuvuga ko bikinga bikongera bikavura ikindi kandi kugira ngo yo habaye mudusebe tuhavure ucunwa amazi arimwo ibumba ry'ugwatsi rutoto tasi yuzuye amazi tasi y'inusu y'ilitiro yuzuye amazi ugashiramwe akayiko kuyere akafe yuzuye ibumba ugakoroga ukanwa ayo mazi mu gatondo ukabikora iminsi 15 wikurikiranya twadusebe twa twarabaye nko hariya mu rura rukuru mwihererezo ry'urura rukuru aho umwanda mukuru uca usokera naryo bumba wanyoye mu mazi naryo riragenda rikavura kuko rivise yo bita pouvoir cicatrisant no kuvuga ko rishobora kuvura udusebe ibyo nivyo bifasha cyane ku bafise ico kibazo ca hémorroïde no kuvuga ngo ndabibasubiramwo ndangiza no kuvuga ko ari kire y'isarade canke kire ya fruit umuntu akayikora gatatu mu ndwi akabikora indwi zitatu ibyo bikabanzizwa n'igikombe c'amazi canke icupa ry'amazi yakazuyazi mu gatondo akanyemwe indimu arimo n'ubuki muri ya minsi 21 no kuvuga muri izo ndwi zitatu
abamaze kugira hémorroïde externe yamaze kuvyimba naho yoba ikiri externe ugakoresha cataplasme d'argile jaune canke blanche ukaryomeka mu isokero ry'umwanda mukuru aho bita muri anis ukabikora nabo nyene imisi 14 wikurikiranya ukabikora mu gatondo kandi no ku mugoroba no kuvuga kabiri ku munsi ugafungurana za tungurusumu ugafungura za ndya zirimwo bya bindi birimwo fibre imiceri myiza ukarya ingano kamere ukarya imikate y'ingano ugakoresha na bya bindi by'amasalade ukabifungura imbere yo kufungura indya zitetse mu yindi minsi utari kuri cure. Mureke rero Imana ibafashe ibashoboze kubikurikiza abafise ubwo burwayi mwivure namwe abatarabugira mwirinde gutyo mwese mugira amagara meza. Reka Imana ibashoboze mu izina rya Yesu.